bene data turakeneye kugira umutima. Umuntu arashaka kugira ikibi mu buzima bwawe, aje kugusaba imbabazi, tuzatubabarira batugiriye nabi. Dutunge umutima w'imbabazi, dutunge umutima ubabarira. Haleluya, dutunge umutima. Shalom. Igitondo cyiza cy'ubwiza, igitondo cy'umunezero, igitondo cy'amahoro, umwami Yesu aduhaye. Bavandimwe ndabaye kaze mu gandiro cy'ijambo ry'Imana. Mushikirizwa na Evangeliste Patrick Ndayishimiye. Murakoze cyane. Imana ibahezagire cyane kuri CANAAN TV. Reka dusenge. Mwami Yesu, ganiriza imitima yacu. Mpemu wawe mwiza, aganiriza imitima yacu mwami. Turaguhaye kaze. Haleluya. Yesaya yaravuze ngo kurya imvura na sherege bigo bigatosiza n'ibisubirayo. Niko ni jambo warungitse ritazosubirayo ridashikanye ico waritumye mwami. Hari impamvu, hari ijambo ryawe kugikogwa. Tugiye kuribiba mu mitima baryumva. Urivomere. Haleluya Yesu Kristo. Urakoze mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Muri iki gitondo ndifuza ko tuganira namwe ijambo rigufi ryanditse mu gitabo cha Filimoni. Teme y'uno munsi iravuga ngo mwene data ndakubone mu kimazi mu mwami wacu. Ndakubone mu kimazi mu mwami. Ubera abandi kimazi mu mwami. Ndakubone mu kimazi mu mwami wacu. Niyo jambo nifuza kuganira namwe. Reka dusome igitabo cha Filimoni, icyete cha Filimoni, igice cya mbere, igice kimwe gusa, dusome kuva ku murongo wa mbere, turakisimba imirongo mikeya. Haravuga ngo Paulo imbohe ya Kristo Yesu na Timotheo mwene data turakwandikiye Filimoni. Uwo dukunda dusanga igikorwa. Haleluya. Filimoni yari umukristo w'itorero ry'Ikolosayi. Yari umukristo w'itorero ry'Ikolosayi. Filimoni yaragira igicaniro muziwe yaragira igicaniro. Haleluya. Hano bavuga ngo umurongo wa kabiri na pia mushiki wacu na urukipo tugwanana n'ishengero ryo muzu yawe. Filimoni yaragira ishengero ryo muzu ye. Na pia bavuga ko pia ari umugore we n'umukobwa wabo arukipo. N'ishengero ryo muzu yawe. Paulo yariko aramwandikira. Narakunze aya majambo. Paulo imbohe ya Kristo Yesu na Timotheo mwene data turakwandikiye. Filimoni wo dukunda dusangiye igikorwa. Haleluya. Yari umukristo asanzwe w'Ikolosayi, w'itorero ry'Ikolosayi. Ariko kandi yari umugabo mwiza w'Imana. Haleluya. Umurongo wa gatatu. Ubuntu be muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo. Ubuntu bube muri mwebwe, bube mu nzu yawe, bube mu ishengero ryawe. Haleluya. Bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese. Reka ndakwifuriza rino jambo. Ubuntu. Haleluya. Bube muri wewe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese. Ndagusengera bavandi muri kuranyumviriza mu kiganiro. Haleluya. Ndakwatse ku ubuntu bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bigwire mu mutima wawe. Ubuntu n'amahoro. Haleluya. Ubigendanire. Ubuntu n'amahoro byuzure umutima wawe. Ubuntu n'amahoro byuzure mu rugo rwawe. Ubuntu n'amahoro. Ibyo ukora bigaragara mu buntu n'amahoro. Imana isanze ubuntu n'amahoro ku buzima bwawe. Umurongo wa 4. Shima Imana yanje ubudasiba. Shima Imana yanje ubudasiba. Shima Imana yanje ubudasiba. Ngo hoza mu kanwa konsense. Paulo abwira Filimoni ngo hoza mu kanwa ukonsense. Ukonsense ngo hoza mu kanwa. Ngo hoza mu kanwa konsense. Haleluya. Umurongo wa 5 amubwira igituma amuhoza mu kanwa. Igituma musengera. Umvize umurongo wa 5. Kuko numvise urukundo rwawe. Kuko numvise urukundo rwawe no kwizera umwami Yesu kwawe. Uko wereka bera bose. Kuko narumvise urukundo rwawe no kwizera umwami Yesu. Uko wereka bera. Haleluya. Naje Paulo imbohe ya Kristo Yesu kugusengera. Ndagusengera imisi yose. Ndagusengera. Haleluya. Umurongo wa 6 kugira ngo ufatanirize mu kwizera kwawe ushobore byinshi kubwa Kristo mu kumenyekanisha ibyiza byose zo muri twebwe. Umurongo w'7 kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwishi. Urukundo rwawe. Haleluya. Paulo yaraboshwe yaraboshwe ariko yandikira Filimoni ngo urukundo rwawe numvishe Filimoni urukundo rwawe rwanteye umunezero mwishi. Avandimo mureke tugira urukundo rutera abandi umunezero. Mureke dukora ibikorwa by'urukundo bitera abandi amashimwe. Mureke dukora ibikorwa by'urukundo. Haleluya. 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 Mureke dukora ibikorwa bitera abandi umunezero.
sifa kwa Yesu. Kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi. Kuko urukundo rwawe Filimoni rwanteye umunezero mwinshi. Rukandemesha kandi imitima y'abera warayiruhuye mwene data. Haleluya, haleluya. Muvandimwe, reka ijambo nakuzaniye ruhura imitima y'abera. Ube itiyo y'umunezero w'abandi. Uruhura imitima y'abera. Kuko Filimoni yaruhura imitima y'abera. Yaruhura imitima y'abera Filimoni we. Filimoni yaruhura imitima y'abera. Abera baragera kwa Filimoni ngo bakaruhuka, bakanezerwa. Ngo Paulo aho yumva amakuru aririya aho afungiwe, akumva araguwe neza we. Akavuga ngo Filimoni we, nzarumva amakuru yawe meza. Nzarumva amakuru yawe. Ngene uri mu kuruhura imitima y'abizera. Kumva ndanezerewe. Kumva ndanezerewe. Haleluya. Reka naje ndakwifurije uyu murongo w'indwi. Kuko urukundo rwawe rwanteye umunezero mwinshi. Urukundo rwawe rutera abantu umunezero. Imana ikongereza urukundo. Urukundo rwawe rutera abantu umunezero mwinshi. Rukandemesha. Urukundo rwawe ruremesha abandi. Ruremesha abantu. Rubaremesha. Haleluya. Kandi imitima y'abera warayiruhuye bene data. Kuruhura imitima y'abera. Kuruhura abarushe. Wararuhura abantu ngo baraza kwa Filimoni muri serire y'iwabo ngo bagataha baruhutse. Haleluya. Bagataha banezerewe, bagataha baguwe neza, bagatahana Imana. Batahana Imana bavuye kwa Filimoni. Amakuru agenda agashika kwa Paulo iriyo. Haleluya. Akaramwandikira, amwandikira ikete. Agataha Filimoni yari afite umukozi wiwe witwa Onesimo, yari yaramwivye, sinzi ivyo yaramwivye ari vyo, arahunga. Arafungwa bahurira na Paulo muri prison. Mumvirize Paulo yabwiye Filimoni umurongo w'umunani. Kubw'ivyo naho mfise ubushizi bw'amanga bwose muri Kristo bwo kugerega ko ibikwiye, mpisemo kukwinginga kubw'urukundo uko ndikoze Paulo umutama, kandi none ndimbo ya Kristo Yesu ndakwitwaye ko ku mwana wanje Onesimo uwo navyariye mu minyororo yanje. Haleluya, haleluya. Uwo navyariye mu minyororo yanje. Filimoni, Paulo yarocha kwa Filimoni. Onesimo yarazi Paulo. Haleluya. Bahurira iyo ngiyo afunzwe. Aramubwira ngo namuvyariye mu minyororo yanje. Onesimo yavyariwe mu minyororo ya Paulo. Paulo afunzwe iyo ngiyo. Haleluya. Ndanezerewe Imana ya Israeli mu minyororo yanje. Mu minyororo uwo navyariye mu minyororo yanje. Paulo, Onesimo namuvyariye mu minyororo yanje. Haleluya. Atakugira ikimazi kera. Yari umukozi asanzwe, nta kimazi yakugirira. Ariko none atugirira ikimazi twembi. Haleluya. Kera nta kimazi yakugirira, ariko none ubu atugirira ikimazi twembi. Haleluya. Niwe nyine kurungikiye. Niwe umutima wanje. Haleluya. Kera nta kimazi yatugirira, ariko noneho umwakire. Imirongo yo munsi iramubwira ngo umwakire nkuko unyakira. Kera nta kimazi yatugirira, ariko noneho ubu arakitugirira twembi. Naramuzarije ubutumwa bwiza bwawe. Oh haleluya. Ubu turi umwe. Haleluya. Umwakire nkuko unyakira. Umwakire nkuko unyakira. Bene data, turakeneye kugira umutima. Umuntu arashaka kugira ikibi mu buzima bwawe, ashaka kugusaba imbabazi, tuzatubabarira batugiriye nabi. Dutunge umutima w'imbabazi, dutunge umutima ubabarira. Haleluya. Dutunge umutima utubabarira. Ikindi, abantu bafise ababakoresha mu nzu zabo, mu ngo zabo, gerageza tubabwire Yesu. Mugerageza tubereke Yesu. Haleluya. Mu kubakoresha kwacu tubereke Yesu, tubabwira amakuru meza ya Yesu. Yesu abahe umugisha mwinshi. Reka ndangirize kuri uyu murongo wa 20. Ego mwemene data, kubonemo kimaze mu mwami wacu, kubonemo ikimaze mu mwami. Ndakwinginze uduhura umutima muri Kristo Yesu. Kubonemo ikimaze mu mwami. Reka tugendane iri jambo igihe cyose mu buzima bwawe. Ubu kimaze mu mwami. Ubu kimaze. Urebe ubere kimaze no munsi. Nuhura n'umuntu mubere kimaze. Haleluya. Ashima Imana kubwawe. Haleluya. Ego mwemene data, kubonemo ikimaze mu mwami. Kubonemo ikimaze mu mwami wacu. Unduhura umutima muri Kristo. Haleluya. Gendana ibanga, gendana ubuzima bwo kuruhura abandi muri Kristo Yesu. Bene data, hari ibintu bibabaje. Hari igihe ushobora kujya mu ishengero usengeramo, ugataha warushe, ugataha wakomeretse, ahantu ugomba kuruhukira.
unduhura umutima, unduhura umutima muri Kristo Yesu, unduhura umutima muri Kristo Yesu. Reka tugende turuhura imitima muri Kristo Yesu, tugende turuhura abandi. Nuhura n'umuntu arusha aruhuke, nuhura n'umuntu ariko ararira arahozwe, haleluya, ubera abandi amababa yo bahungiramo. Umwami Yesu aguha umugisha, umwami Yesu akugirire neza, haleluya. Ego mwene data, kubone mwikimaze mu mwami wacu, kubone mwikimaze mu mwami wacu. Unduhura umutima muri Kristo Yesu, unduhura umutima muri Kristo, nduhura umutima muri Kristo, haleluya. Ndakwifurije guruhura abantu muri Kristo, ndakwifurije kuremera abantu indirimbo sha. Umurongo w'indwi wavuze ngo kuko urukundo rwawe rwateye umunezero mwinshi. Filimo, urukundo rwawe rwateye umunezero mwinshi rukandemesha, kandi imitima yabera warayiruhuye. Ruhura imitima yabera, ruhura imitima yabera, bera umutaka abariko baranyagirwa, abariko baragendwa n'izuba, babera umutaka. Ruhura imitima yabera, ruhura imitima yabera, gira umutima w'ikigongwe muri wowe, ruhura imitima yabera, haleluya. Ruhura imitima yabera, umwami Yesu aguha umugisha, haleluya. Umwami Yesu aguha umugisha, uruhure imitima yabera. Ego mwe mwana ndakubone mukimaze mu mwami. Dusenge. Mwami Yesu, turakeneye kuba bikimaze, turakeneye kuba bikimaze mu buzima bwacu, turakeneye kuba abikimaze, haleluya. Hariyo ba Onesimo tugomba guhura nabo mu buzima, tugomba kubabera mwami abikimaze. Hari imiryango, hari abana, hari abavukanye, hari hirya no hino, turakeneye kuba bimaze mu mwami wacu. Udushoboze mwami kuba bimaze mu mwami. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.